isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masiko turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bari namwe muri kumwe na mwene so yizeye ubutumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi na Imana Vianney nijewe Imana yashimiye ko umunsi dusangira namwe amajambo y'Imana turabashimiye kubona ukuntu mudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye umuntu muzima muri Facebook ikanguro n'ubugorozi kuri YouTube kandi by'ukuri benshi baragaragaza yuko ivyigwa bihatangirwa bibahezagira. Rero uyu munsi twashimiye kubazanira ikibazo tugira ngo inzira zo gutorera umuti amatati haba mu muryango haba mu kibano. Iryo rero jambo nashimiye yuko dusangira kuko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abagalatiya litwereka yuko wanashaka n'abantu mu bisanzwe muri ubuzima busanzwe abantu baza bavuga ngo ahari abantu hamurunuruntu. Uvuga rero mu bantu abaho kutumvikana haba ku mugabo n'umugore haba mu kibano ariyo rero inzira abantu bakwiye kumenya zo gutorera umuti amatati aba yabaye yaba mu muryango yaba mu kibano. Abagalatiya 5:14 baravuze ni nkuko ibyagezo byose bibura muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda ariko nimwashikurana mugasonsomerana mwirinde neza. Bibiliya iratwereka yuko dusabwa gukundana. Bibiliya itwereka yuko dusabwa guhana icyubahiro. Bibiliya itwereka yuko tudasabwa gusuzugurana. Ariko birashika mu bantu abantu bakagira ibituma badahuza ko biravuga ngo nibyashika mugasonsomerana mwirinde nimuhezanye. Kugira rero abantu ntibahezanye bakwiye kumenya uburyo bakwiye kwitwara kugira ngo bakemure ivyo bibazo kuko Bibiliya biratwereka yuko haba mu gitabo cy'Abefeso nimwaraka izuba nibirenge mu kibazo. Abantu bakwiye kumenya ngo ibitandukanya abantu ibituma abantu badashobora guhuza ibishavuza abantu birabaho mugabe ico twirinda. Bibiliya itubuza kubikorera mu icyaha. Rero kugira ngo tubikorere mu icyaha bisaba yuko tumenya inzira twocamo kugira ngo dutorere umuti izo ngorane ziba zaje. Mu gitabo cy'Abakolosayi n'ubundi ari amajambo y'Imana atwereka yuko dusabwa kubaho dutora umuti w'ingorane ziba zihari. Abakolosayi 3:12 baravuze ngo nuko rero nkuko bibereye abatoranije n'Imana bera bakundwa nayo mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza n'ukwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icyo afa n'uwundi nkuko umwami wacu yabahariye namwe aba ariko muharirana. Byumvikana ngo turi ku isi turashobora kugira icyo dupfa na mugenzi wacu. Umuti wa Bibiliya wavuze ngo tubabara duharirane niko Bibiliya yatanze umuti. Rero usibye Bibiliya hariho n'abandi banyabwenge nk'umuntu yanditse igitabo bita Vive Communique ku rupapuro rwa 87 hariyo amajambo yahanditse abana b'Imana dukwiye kumenya ibijyanye n'ukuntu twotorera umuti ingorane n'ibibazo biba byadushikiriye. Yavuze amajambo akurikira: les différentes façons de résoudre les conflits, uburyo butandukanye bwo gutorera umuti ingorane. Muri ubwo buryo bubiri bwobo ni bubi ariko nibwo abantu benshi bakunda gukoresha. Uburyo bwa mbere muri bubiri bubi ubwa mbere ni uburyo bita ngo competitif. N'abantu akemura ikibazo nkaho umenga ari mwihiganwa ngo ko yankoreye ibi nanje ntamwishuye yongaya. Ugasanga uburyo watorera umuti ingorane n'ikibazo cyabaye ni ukwishura mugenzi wawe ikibi yagukoreye. Ubwo buryo ni bubi kubera buratuma abantu ihorihori n'umuryango. Ubu buryo rero competitif ni bwemewe aho abantu usanga bashaka gukemura ibibazo biciye mu buryo bwihiganwa ngo yobangaye. Ubwo benshi barabukoresha mugabo ntibwemewe. Ubundi buryo abantu bakoresha nabwo butemewe ni evasif, no gukwepa ikibazo.
ugasanga umuntu mwagiranye ikibazo mugabo ukumva ngo muvyo tuganira byose ibi ubikuremo ugatangura gukuramo ivyo mutari buganire. Ubwo buryo ni bubi kuko ubwa mbere na mbere kenshi butuma uri faible afata umwanzuro wo kwiyahura cyane ho kukwica. Kubera iki? Wewe waramukumiriye, wakoresheje uburyo evasive, wagize ikibazo ariko wangaye icyo kibazo mu gitorera umuti maze ukaguma ugikwepa. Uko kugikwepa kwawe bituma ujya mu muntu bimumunga bigatuma afata ingingo itabereye. Ubu buryo rero benshi nubwo babukoresha nibwemewe mu gutorera umuti ingorane n'ibibazo. Uburyo rero bwiza ni butatu ariko ngiye kubabwira. Ubwa mbere ni concilier, uburyo bwo kuraba ukuntu mwiyunga n'uwo muntu wagiriye ikibazo mukiconcilier. No kuvuga ukamenya ngo nta muntu mwiza ari kuko Yesu niwe yishuye ngo nta mwiza abaho ku isi atari Imana. Umuntu agira kote zibiri, agira intege nke, akongera akagira n'ibyo ashoboye, aribyo bita karite. Umuntu rero akwiye kumenya ngo kubwizo mpamvu iyo winjiye mu bibazo utegerezwa gukoresha ubu buryo bita concilier. Baravuze ngo l'art d'être concilier, je serai ainsi par ce que tu veux ou ce que tu prêt. No kuvuga ngo nzokora ibi kuko nico biguhimbara. Ukumva yuko ico tuma mugenzawe amererwa neza arico umukorera. Ubu buryo concilier butuma na wa wundi yagize ingorane ushobora kumushikira iyo ngorane ukayitorera umuti. Uburyo bwa kabiri ni collaborateur, no kugerageza gukorana n'uwo muntu mwagirana ikibazo utanize kumukumira. Ko ngabavuze ngo les collaborateurs contrairement à l'évasif est très motivé pour négocier des solutions créatives. Nuko ngo aho bitandukanye na burya buryo bwa evasif bwo kwanga kuvuga ku kibazo. Ikintu bita collaboratif uganira n'umuntu kugira ngo mutorere hamwe umuti. Nuko kuvuga no kumenya ngo abahinga bavuze ngo ikintu cyose ukora kinda nari kiba kingwana. Rero kugira ngo umuntu nagume yikeka yuko n'ubundi ibyo wafundise ibyo wafuguze mutari kumwe yuko atari byiza, koresha uburyo collaborateur. Gerageza mukorane kugira ngo mushobore gutorera umuti izo ngorane. Uburyo rero bundi banashaka n'abisi bakunda gukoresha n'uburyo bita pacificateur. Uburyo pacificateur baravuze ngo l'objectif du pacificateur est la bonne harmonie avant tout. Il est tellement motivé pour préserver la paix qu'il en arrive à négliger ses propres besoins pour satisfaire son partenaire. Ni haga n'uburyo pacifique. No kuvuga n'uburyo bw'amahoro. Aho umuntu yemera kugira ibyaheba n'undi akemera kugira ibyaheba kugira ngo anezereze mugenzi we. Ubu buryo rero warashaka n'abisi abantu uzabona ngo n'aba mediateur nibwo bakunda gukoresha kuko intibagira nibana. Umuntu adaheba atagira ibyaheba no mu ngorane zo mu muryango ugasanga naheba uwo muntu nimushobora no kubana neza. Rero uburyo bwiza n'ubu nabwo bwa pacificateur ukagira ibyo ureba kubwa mugenzawe. Rero abantu mudukurikirana mwabonye yuko ari uburyo butanu buza gukoreshwa mu gukemura ibibazo, ariko bubiri si byiza simbana kubwifuriza muzobuhebe. Uburyo bwa competitif na evasif ni kuvuga ngo guhigana mu kibazo cyane kutavuga ku kibazo, ubwo muzize mu buhebe. Ahubwo n'ingorane zabaye muze mwemere mugire uburyo bita concilier, murondere ukuntu mwiyuza collaborateur, murabe ukuntu mukorana nk'abantu bafite ikibazo, na pacifique murondere ukuntu muheba. Iyo utaheba usanga ari ingorane. Abantu mudukurikirana rero Imana bitumvishe kandi iduha gukunda ibi biganiro no kubisaniza abandi mu izina rya Yesu. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abanahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko